mashini yanje bayi kumvi noni ye mama numvi ye mandaki mashini free mwanya rikirakora what harikira he mama what happened man what happened here oh my god kanti mwale nyanutse iramota zimaze kunurira imashini zibiri vrema mundi zibiri nyene wa vrema ujya mufundi wapi what ubwisi pana kuzi ndaki mashini yanje nya vyasi kubuzinga ne ku telefone Hello. Besi. Eyo. Urapa bachejaki. Neza mukori baba. Naenda ku telefone ndaki. Imashini chizi. Yesu. Amage mani nganda ngitikiwaje. Nuko ditekurira examen ndabona amatara yaciye. Mbwira ico kibazo rero ni kibazo. Dufise pane y'amatara. Yeah man, ashurabizi kwera nta mwanya nifitiye kwera ubu nta mwanya mfise. Man, vraiment ndagusavye umfashe bazi vuma ndagusha koje. Man, kai na vya birato man, na vya bindi wanu. Kwanza ambaye. Hanu vye nuyestera. Uratwarana ni socks. Niko ni bakubwiye ko je nkeneye ibirato. Uratwarana ariko ibintu vyo gusaba. Nta birato nkeneye man, nta birato nshaka. Oh, reka ndakweka kandi kaboro. Akanya ngombura gutagatwara. Man akakarakomeye kwe. Yo urafite Yesu. Yanyushira. Man kubesha akakarakora wowe usanzwe wicaye. Aya jana. Oh, nusa n'umuntu wicaye wewe. Jewe ntiwacaye kirimwa amata. Amata uri kurasira mbiriza man jabwo ndagiye je nta mwanya mfise vraiment ndagiye ba. Umfashe arakoma imbozema ndakuha. Wapi wewe tuzosubira. Ni mu buri tato. Sanga warugiye utadukorera amata. Ndiko nta kintu mufise. Yesu. Shaje kusikibazo. Kibazo nawe. Ishuri? Oh, Please ndagusabye no kupima dufite kushura. Amakara amata dufise. Shaka ndabakora amatara gusa. Rega n'ibikoresho nari nabizanye. My God! Tugenda tukora. Ndabigenda. N'ibikoresho nabiri hehe? Ibikoresho gusa. Cyose nari nabizanye. Oh, ndakora. Ndakora ikibazo. Ahubwo zana nambare, zana ntere nambare. Kenda watsitora bikujyana. Ubona ko ari fresh. Okay. Yesu. Ide akot. Matara yaje premwe umunsi, umuzimika. Asa uno munsi mbiga cyane. No. Ese nabakoreye amata.